bakunzi b'urubuga BF rikano ngenda baramutse ariko mukanya abenshi twari kumwe mu kiganiro twadeje gukora tubabwira operation yabereye mu gisagara ca Goma ikozwe na M23 ariko amakuru dufise ni menshi mu gikibazo cy'umwanya ariko mu nkundire tumere nk'aba yapopeneraniriza hamwe ko amakuru ni menshi amasari karagenda turaza gusimbira ikabamba naho havugwa hari amakuru menshi cyane imigwano igitandukanye turaza kwigaruka ko nayone mugabo inkuru ikomakomeye tuza kuyisanga muri Nyiragongo aho hari amakuru menshi cyane ndetse hashoboye kugwa ingabo nyinshi z'aba M23 ndavuga yuko abamotari ubu bo mu gisagara ca Goma bari mu mwidogo ntangere wo kubikoreza imirambo y'abasirikare ba M23 bapfiriye muri Nyiragongo ubu bariko barajanwa gushingurwa abashinguranwa iteka kandi rero nobabwire ko ngaho muri Nyiragongo habereye imigwano myinshi M23 irahatakariza cyane bari mu gitero bariko barahangana niyi wazarende turaza kugaruka kubobo bayifise muri aka kanya n'ingene situation zifashe ku mpande zose ariko mu nkundire manze ndabibutsa akantu twababwiye yuko iyi BF ari ijwi rya bose BF imaze kubijwi rya bose ofisi cyuterera cyangwa ubaza ugomba micro kugushikiriza ibyo usanzwe ubuzi ku bijanye n'intambara cyangwa kahise kikindu kanaka tumaze kuvuga nuko twandikira dufise numero cyangwa kadutelefona direct kuko na message ziba ziri ari nyinshi hama twumvira izo ide yawe kari nziza hama tukabona kuyiha abantu rero mu nkundire umusesangozi wacu murabizi ko tutavana tuba turi kumwe imisi yose kugira ngo tubahe ibintu byiza kandi bisukuye mu nkundire rero ndamuramutse nongenda muri kaze mu gano cacu ndana mwifuriza ijoro ryiza mbona umusesangozi nongeye kuguha ikaze mu kindi kiganiro cacu cyane no joro amahoro cyane bwana journaliste imbere yuko twinjira mu nkuru za Kabamba na Nyiragongo reka mpikaze muri kino kiganiro nuvuga kiza kuba ari kigufi kwera ko n'amasaha aragiye kabisa ndabaha ikaze badukurikirana ndanabashimire kandi muri kino kiganiro ariko kandi hariho ikintu novuga hariho done ntatanze mu kiganiro twahejeje nipfuje gutangurirako bona journaliste abanyamakuru mukunze gukoresha amarangamutima je sinzi impamvu ariko apana kuri BF sinzi impamvu kabisa burya nabashize imigunira rimwe mwese ngoma nabakubitiramwe abamenyesha amakuru ntagitukisha umuryango ari tukisha ubwiye bona journaliste hari bitangaza amakuru byinshi nariko ndaraba byanditse ku nkuru y'imigwano yarayibereye mu gisagara ca Goma hariho n'abandi bazivuze ko ku ma media yabo aho bavuze ko hapfuye abenegihugu benshi baravuga kandi ko n'abawazarendo benshi bahasize ubuzima ngo abandi bafatwa mpiri bona journaliste igituma nshimye kugarukana iyi done ni kubera ico kintu bavuga ngo hapfuye abenegihugu benshi jewe ku makuru yiwanje narondeye nciye ku benegihugu bari mu gisagara ca Goma nciye no kuba M23 bamwe tuvugana n'abawazarendo nta numwe yigeze ambwira ko ari umunyagihugu yapfuye cyane nta numwe kabisa iyo nkuru ntaho naronse ndiko ntangara rero mbona ibitangaza amakuru byinshi byandika ngo hapfuye ngabenegihugu benshi cyane mu migwano yabereye aho benegihugu bari mu birindiro bya M23 bari baniryamiye bari baryamye imigwano yatanguye ijoro rikuze ibi bintu ni mu bigabanye mureke kuza muraca umutima abantu mubisha abantu bwana journaliste ariko tweri turi ibi ntabwo ari byiza reka rero tuje mu kiganiro cyacu nyezina cyane inkuru nifuza ko turara tumenyesheje abantu bwana journaliste ni umwidogo w'abamotari bo mu gisagara ca Goma cyane gose bariko bidoga ukungene uyu munsi benshi muri abo bamotari batigeze bakora biriwe bakoreshwa kuja gusomba ibiziga muri Nyiragongo byahaguye ku munsi kuri iyi minsi heze hariko habera imigwano ikomeye bona journaliste birababaje birababaje kandi birababaje je mbere umuntu ambaye inkuru namubajije none ko tuzi
RDF bafise imodoka za gisirikare ego kubera iki batagiye kwegeranya iyo mirambo yabo bayishire mu modoka baje kuyihamba ego bo kubera ko ntahazi Nyiragongo yambwiye ngo amabarabara yaho ni mabi ngo bakunze gukoresha amamoto ngo nta modoka zikunze kuhagenda urumva ko birumvikana ego ariko rero kuba guce bafata ku by force abamotari ngo baje gusomba imirambo imaze igihe inuka batarenze no kuyipoma imiti idashobora kubanduza n'ibiki urumva ko iyi ni violence iyi ni violence kabisa batari bakwiye gukorera bano bamotari ariko hamwe n'ibyo n'aba M23 n'aba RDF bwabo nabo ubwabo imyidogo irabarembeje baguma babahindira kuja ku mafront kandi babona ko bariko barahagwa n'igituma bariko barahagwa ku bwinshi bo barakiza mugabo abakomanda babo ntibariko barabumviriza mu kiganiro gitambutse nayovuze yuko imigwano ejo igitangura bamaze kuromarika yuko ari abawazarendo na FRDC bagabye ibitero tous les commandants baciye bidirija vers le Rwanda baciye bigira mu Rwanda exactement haca hasigara reka mvuge aba petit joueur bariko barota uyu muriro bawiri ngoma bari bigiriye mu Rwanda bagarutse uyu munsi muri Bukavu gukoresha amanama mugabo birariye mu Rwanda urumva ko bwana journaliste ari ibintu bitoroshe cyane ikindi rero ngomba kugaruka ko ku migwano yabereye Nyiragongo bwana journaliste nta mu M23 n'umwe ari muri Goma azopfa yibagiye agace bita Nyiragongo bararashwe bwana journaliste barakubiswe buyoka nibaza ko nagoye kajya ka video berekana abakuye impuzu za gisirikare barazita hagira naho batena amasardine bariruka barata baromoka mbere muri zya shapu urabona ko harimo abarashwe mu mitwe burya bushapu burameneka burimo n'amaraso bivuze ko rero barapfuye ku rugero ruteye ubwoba muri Nyiragongo ni ukuvuga sinumva n'ingendo bisobanura ikibabaje kandi rero nuko na n'ubu basubiye Nyiragongo basubiye kubahindirayo none babigire gute katameta nk'uwafise kuko ijya Nyiragongo burya yegereye igisagara ca Goma bategerezwa kuhahonera kuko bategerezwa kuvuga ati ahantu reba muhagarara neza kuko bakamara kutwinjirana ngaha ibara riragwa erega ntibikunda yuko batera muri Goma Nyiragongo Minova bitavuye mu nzira babanza kubikura mu nzira kugira ngo bashobore kwinjira muri Goma nejo kabaye aka surprise bose ntabwo ari surprise kubera ejo hiriwe operation ziteye ubwoba muri Nyiragongo no muri Minova kajya ka video naguhaye na ka video kafashwe hirya yejo lo 10 z'ukwezi kwa kane nukuvuga barakubiswe hovyo ejo baba bugaruke basanga babategeye n'ubundi barabadida nukuvuga abagabye ibitero muri Goma ejo birenganira Nyiragongo Minova nta ngabo za M23 zari zihari bari bakinjuye bagiye aha rero bona journaliste biraboneka yuko M23 amanyama yabaheranye inguvu zaheze kabisa nta kanyerega bagisigaranye nibasubize amero mwisaho batahi wabo ibi turavye n'umwifato w'abene gihugu muri Goma na Bukavu ubu ntibakibatinya bababwira zarani kumanywa ya kabisa igihe cyanyu cyaheze manda yaheze iminsi muducuze bufuni na buhoro yaheze hasigaye firimbi kugira gusa ngo mutuvireho bona journaliste reka nce mbandanya muri Kabamba uyu munsi habaye ibintu umuntu yampaye inkuru hari masaa 11 zirenga saa 11:40 gutyo ambwira ngo umuye mu 23 yatose yarashwe cyane bimwe bibi nukuvuga abawazarenda ubu baramaze kubona ko bamaze guhamuka
bimwe umuwazarendo yabona umuventura akiruka ubu ni umuventura n'umuwazarendo akiruka uruhigi rwarahindukiye uyu munsi muri Kabamba bishe aba M23 bagera kuri 27 ego ikindi kintu rero gitangaje ngiye kubwira abantu badukurikiranye uzi ko Kagame yashize ingabo za RDF ku mipaka yose y'u Rwanda zicunga gukora ropri yirukira mu Rwanda ego uko nukuri nukuvuga ku mipaka yose Rusizi 2 uciye na Goma hari ingabo za RDF kuko bafise amakuru yuko umwana n'umwanya babarasa muri ibyo bisagara byose bagahunga urero Kagame yababwiye ati nta guhunga gumaho utumugwa ku rugamba nitwemere n'umwahungira mu Rwanda yahasize ingabo bivuze ngo uwirukayo RDF iramumena umutwe ntibaraba ngo ni mwene nyina ntibaraba ngo ibi na biriya ubusubira inyuma baramumena umutwe aha rero barikondane kuguma ku rugamba kandi uko tubibona ntibashobora kuresista kabisa usibye ko ravitaillement ari kibazo aba wazarendo baramaze kubereka yuko ubwa mbere babasumbya urere uburere barabasumbya kabiri barabasumbya kurinda uko nukuri ni ibintu babanyoye gatatu rero ibigwanisho aba wazarendo bariko barakoresha birarenze kabisa ku buryo n'umuventura kubwira ati twe twari tuzi ko turi agaheta ego mugabo twabonye bakarenzo aba wazarendo ibigwanisho bariko barazana biteye ubwoba ararasa inkoho ukumva umenga ayirasiye mu gutwi kwawe kabisa umenga ni ingoma aha rero bwana journaliste tutarambiye n'abadukurikiranye nako amasaga ageze kure biraboneka yuko aka M23 kacitse biraboneka bo sinde ko ndafana ntabwo ari fanatisme kabisa ibintu nuko bivuga ntabwo ari fanatisme M23 nimba atari umukenyuro bahinduye aha ibyayo byahetse nimba ndahari umukenyuro bahinduye nibagire vuba kuko bahava baza gusanga bariko bifuka bwamaze guca imbeho yamaze kubafata bwana mu sesangozi ariko twiyaturangiza ikiganiro urashobora kutubwira ngene vyifashe neza na neza ubu muri Nyiragongo si muri Nyiragongo gusa reka mbere mu gisagara ca Goma atari byo babihindutse ubunyene situation yiriwe ari normal hameze neza nta migwano yiriwe haba usibye ko aba M23 biriwe bariko barafata imisoresore bayagiriza ngo niyo yagabye igitero mu ijoro hari abasore benshi bafashwe kandi amatwa dusumira bajanywe mu location atazwe batwa mu burere butaramenyekana mugabo nta migwano yigeze iba ku murango usibye gusa ko ibice bagwaniyemo ejo ngo biriwe bariko barakorera ibikorwa rusange kugira ngo ibyo nonekaye babikure babashoye kurepara bashoye no gukora n'amaduye yari karabonekana muri ibyo bibanza muri Nyiragongo naho ubwoba ni bwinshi kubene igihugu si no kubene igihugu gusa no kuba M23 no kugira ngo batore abamotari aba aribo baza gutora ibiziga by'ababo baguye muri Nyiragongo kwabaye gutinya ko gutuma bo byitorera bakasanga abawazende bakabamesa bahisemo gutuma abamotari aba aribo baza gutora ibiziga baje kubihamba mugabo ikindi kintu bakinatiye n'ubwoba kandi kinababaje kubona ingabo y'igihugu yego baragize amahirwe barayikuye aho yaguye ku rugamba ntibashobore basi kumutahukana mu gihugu ngahambanwe iteka ikindi kintu kibabaje ubona journaliste amakuru dufise nuko abenshi baguye muri Nyiragongo bariko bahambwa mu binogo rusangi muri Goma urumva ko ari ikintu kibabaje kandi kinababaje ku muvyeyi yavyaye umwana akamuherekeza kwinjira igisirikare kugira ngo arinde umutekano w'igihugu akaza yumva ngo yaguye ku rugamba ntazoshobore kubona ikiziga ciwe ntashobore no kumugandarira urumva ko ari ibintu
biteye ubwoba binababaje biranababaje ku rugero rwaho nuvuga ko kuba ubu kwinjira igisirikare mu gihugu cy'u Rwanda bisa nko kwiyahura kuko iyo umuntu yiyahuye niwe ataririrwa rero n'aba bahungu bo mu gihugu cy'u Rwanda bisa nkaho kabisa bariko bariyahura ku rugero mbere runatiye n'ubwoba kabisa. Bwana Musanguzi, reka ngire ko ndagushimira cyane ku makuru meza ushoboye kudushikiriza, ngire ko ndanakwifuriza ijoro ryiza. Urakoze cyane bwana journaliste, nawe ugira ijoro ryiza, reka ndanagipfurize n'abadukurikiranye kabisa. Ko muvyumvise Musanguzi, ariko ngira ngaruke ku kantu kamwe yavuze kimigwano yabereye muri Nyiragongo, ukuntu hari amakaske, imyambaro aba M23 bashoboye gukura bakiruka ari abasivile muri rusange. Ayo mafoto n'amavideo turayafise ku bantu baza kuyakenera. Hariho n'amakaske twabonye bari barashwe mu mutwe, ndibaza biziga ko bagiye babitwaye n'impuzu za gisirikare zuzuye amaraso. Abakeneye amafoto cyangwa amavideo turaza kubasangiza mu magroupe, muga ku bantu batari mu magroupe turashiramo link ya groupe muri description kugira ngo bikunde binjire bashobore kubona ivyo byangombwa ivyo bakoresha aba M23 bataye bakiruka. Ndetse tunababwira yuko abantu bakeneye guterera cyo cyose haba mu vyumviro cyangwa ibindi bigiye bitandukanye, turafise nimero ngaha kuri screen, ushobora kuzica kwama ibintu bikagenda neza. Kandi nanje ndabifurize ijoro ryiza, nizere yuko muri ko muraryoherwa. Uwiteka barabiri coroshe.